iyo hateye Hiver kameme hariho amoko y'inyoni atabashoboye kuba nga muri iyo mbeho ingana kuraho. Rero kenshi aca zino muri Afrika. Ikintu gitangaje nyinshi zije muri Afrika ziruhukira ahantu bita kuri Lake Guihinda. Yes. Nico bituma muhora mumva ngo mu Kirundo ni au fait bahataze les lacs aux oiseaux. Impamvu ari les lacs aux oiseaux nuko ari ahantu ntihakira ingenzi z'abantu gusa, hakira n'ingenzi z'inyoni. Tubaze ko ari abarundi bahora baja gutembera kameme ufatira vacances za Dubai za bagenzi mwamwirengagije ibibanza byiza dufite hano mu gihugu kandi birahari cyane. Dukora cyane kugira dutere imbere tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu, ariko ejo heza ntiyashoboka tudafite amagara meza uyu munsi. Nico gituma ivuriro icyizere cy'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafite ibibazo by'indwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafisi ibibazo by'indwara z'imitsi, indwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga y'abubatse, kuvyibuha cyane canke kutavyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Icyizere cy'ubuzima dukoresha imiti kama na terere 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de l'Iprona, Galerie du Boulevard numero 5. Numero dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na mego. Bagenzi ndabaramutse cyane, ni wa muhungu wanyu Omdi Changement muri kano kanya ndahantu mu Kirundo. Bagenzi hako navuga ngo it's a beautiful place. It's a beautiful place. You know why? Turi mu Kirundo, murazi ko mu Kirundo bwa mbere hari ibiyaga byinshi bitandukanye. Hano hantu rero muri kano kanya hari ikintu ngomba kubereka. Okay? Cameraman dufashe werekane ino paysage. Werekane iki ni kiyaga uzungurutse kurarenga hari inyuma y'umusozi, kamera nk'ikizunguruka umusozi. Mugabo murabona yuko ngaha kino kiyaga ni coho. Okay, ni kiyaga coho. Ariko kino kiyaga peut-être ko ari ahantu mwashaka haza ingenzi nkeya kandi hari ahantu hari kuze ingenzi nyinshi cyane. Muti gute? Nko muri kano kanya turashitse ku nyubakwa ni ndabona hariho restaurant, hariho bar, donc nka resto bar. Hariho ndakeka aho baraza abantu haje harahari. Okay? Aho baraza abantu harahari mugabo ni nyubako itarenze imwe muri donc izungurutse kino kiyaga cyose. Murumva yuko abanyamitahe bashobora kuba abaye étranger, bashobora kuba ari imvukira z'u Burundi bakavantara. Bagenzi hano hantu uko investisa. Nanu uko investisa abanyamahanga boza ngaha baje kurya udufaranga twabo. Nanu heza cyane. Heza cyane. Aho bororeye amafi atari mu kiyaga. Okay, murumva yuko bagenda bagira des innovations z'uburyo borora amafi kandi asanzwe ari kiyaga. Ikindi nuko muri kano karere na karere gakunda kuza ko amoko menshi y'inyoni. Mu byo twashoboye kuganira n'abantu bahana mu Kirundo, muri yo hateye Hiver muri biriya bihugu vya Asia, ibihugu by'Uburayi, ibihugu vya Amerika. Hiver kameme hariho amoko y'inyoni atabashoboye kuba nga muri iyo mbeho ingana kuraho. Rero kenshi aca zino muri Afrika. Ikintu gitangaje nyinshi zije muri Afrika ziruhukira ahantu bita kuri Lake Guihinda. Yes. Nico bituma muhora mumva ngo mu Kirundo ni au fait bahataze les lacs aux oiseaux. Impamvu ari les lacs aux oiseaux nuko ari ahantu ntihakira ingenzi z'abantu gusa, hakira n'ingenzi z'inyoni. Okay, tugatumira rero ni abantu bipfuza kuryoherwa. Tubaze ko ari abarundi bahora baja gutembera kameme ufatira vacances za Dubai za bagenzi mwamwirengagije ibibanza byiza dufite hano mu gihugu kandi birahari cyane. Yes. Murumva ko ari n'ahantu uretse ko ari kuvuga ko haruhukira no kuhafungurira utuntu twawe neza. Urumva ko hari n'amoko menshi y'inyoni ukaratira ijisho. Yes.
Donc inyubako ndiko ndababwira ni murayibona aho kazi umubona kahuje naka ahantu bateramira abantu bariko barafungura. Hari indi nyubako hari ya ruguru reka ndayibereke naho n'ahantu h'uburaro, hakaba n'ahandi rero kuza guteramira abantu biryoherwa. Murabona nkaha ni restaurant abantu bakaryoherwa. Mugabo bagenzi biraryoshe cyane yuko abanyamitahe boza ku investiza hano hantu n'ahantu hatagira amazu menshi ngo bakira ingenzi. Kandi by'ukuri ikindi ni uko muri no ntara nziza Kirundo je cyo nabonye nk'uwashoboye kuhatembera nkaca ndahagira analyse zihuse, harakwiriye industry amahinguriro. Kandi mu baturaba turazi ko harimo abanyamitahe fo kwiga amasoko umuntu akemvestisa muri kano karere. Ni fresh abantu b'Imana. Turi muri cohoha. Bishasha nashobora kugira kumenya muri ino ntara duhereye kuri ibi by'ibiyaga nagerageje kugira kubaza benshi hari ikintu bakunze kugira kuvuga ngo lakozwazo ngo mu Kirundo hariyo ikiyaga bitiriye ngo lakozwazo. Rero abantu benshi bariko baravyumva bumva nyene umengo kumbore ni izina gusa, ariko hari impamvu bahise ngo ni kuri lakozwazo. No kuvuga nko mu gihe iburaya bari muri bijya bita ete, usanga inyoni zaba izo muri Aziya zaba iziburaya zaba nizo ngaha ziraza zikagira iki zigakoranira ngaho kuruzenya kuri ico kiyaga ziriko ziranezererwa ibyiza Imana yashize muri kino gihugu. Nkuko twumva n'abantu abarundi benshi baba hanze canke n'abazungu baza baje kugirira karuhuko le vacances ngaha bakahanezererwa, twasanze atari abantu. Ako kantu nanje nasanze ari gashasha uno munsi, aho urumva n'inyoni ziraza zije gufatira karuhuko ngaha zikahamerererwa neza. Uwo twari turi kumwe niwe yaduteye inkora atubwira ati bigeze kugira kuzana abanyamahanga baje mu karuhuko ngaha abariko barabatembereza muri aya milieu touristique dufise mu gihugu cacu. Bari kumwe n'umuhasanze kuruzenya kuri lakozwazo yabahaye amakuru atariyo, arababwira yuko yarababajije ubwoko bw'inyoni. Rero ubwo bwoko bw'inyoni nyamuntu aravuga ati ubwo abarundi baraziriye ntizikibaho. Umuzungu yararize ahakwa no guhera kuko yari yumvise ati kumbure ni wacu ntuzosubiragira kuzibona. Uvuga ntizizosubirayo ariko Imana ishimwe twumvise yuko zitaheze ahubwo zigize ikizihari. No mwanya nabonye inyoni bita inyange zimwe zera derere zariko ziraguruka ngaha anyene. Uyibyitegereje ngira niyo yiriya turiko turabona hariya. Ubyitegereje urabona by'ukuri yuko igihugu cy'u Burundi kiracafise ibintu byinshi byiza bine biryohera ijisho bikaryohera n'umutima mugabo abana b'igihugu tutarashobora kuba twoshobora kubitahura ngo tubibone maze dushobora kubiprofitako. Wow, you see, it's a beautiful. Yeah, So nice. You enjoy it. very, very. Here we are in Chohoha Lake, Kirundo province. Okay, you see.